nuko rero guhakura ni umwe ni mu bikorwa vyakorwa cyane aho hambere kandi bigaragaza imibereho y'abarundi na cyane ko ukorora cari kimwe mu bitunza abarundi twovuga nko mu myuga mikuru harimo ukorora rero n'inzuki arivyo bitwa kwegeka ni bworozi bw'inzuki bazorora rero kugira bazohave baronka ivyo bahakura na ruhakura rero ahakura ubuki babwira ko mu guhakura umuvumbiro yabanza kugendereza ko igitiba cahiye hama rero akizirira kurara ku buriri no kuvuga uyu n'umuziro wa mbere yizirira kurara ku buriri kugira kumbure ngo inzuki ntizihave zico ziva mu gitiba kandi zigiye zigenda ziri ubuki bwose buke rero yajana imbugita yagenewe guhakura nyene ubwayo hamwe n'ifumbi y'ibisheshe vy'amase ifumbi y'ibisheshe vy'amase n'uyo muriro utaka neza kuko uburika ibisheshe vy'amase utanga umwotsi mwinshi canke udusate rero bavuga ngo nibisheshe vy'amase canke udusate hama rero bagashira ku twatsi bigafumbira ku rujo bashira ku rujo kugira ntibashobore gusha kandi umuriro ntugira hama bakegereza igitiba kugira bahuhiremwo umwotsi maze inzuki zikumire baca rero baheza bagafata ya mbugita yagenewe nyene guhakura nkuko twabivuze hama bagaca ikimamara bashira mu nkono canke mu kindi kintu baba bateguye guhakuriramwo hama rero bari mu guheza baca basiga ibimamara nka 5 vy'igiturire c'umwiro n'ingaburo izo bihitiza kugira umwami w'inzuki ntaca ava mu gitiba batiza kumusigira ubuki azosigara aragira iyo rero ziciye barazituturuza hama bakazatira urumva inzuki babonye ko zigira zigende baca baziva hamavu bakazegeranyiriza ubuki zishobora gutungisha umwami mu gihe bagiheza guhakura kugira inzuki ntizice zivamo guhakura rero ni ugukura umutsama kuvuga ubuki butarakanywa bukiri mu bimamara ni gukura ibimamara vy'ubuki mu gitiba Kazoza FM, be your own boss.